baca baguma banyiba harashika igihe nca ndafata gahunda yo kuja kurarira. Ngiye kurarira niho uwo munsi mw'ijoro rya sasita haca haza umuntu aje kuryiba, aramanza aratora irya mbere aragenda kubera agatiro kari kanciyeko, agarutse atanguye gutora irindi niho naca mpaguruka ndamubwira ati garukiriza aho nyene tuje imbere y'ubutungane kugira ngo badutunganirize. Ngiye kumufata, ico yakoze je sinamenya ko yari afise igipanga, aciye asokora nyagipanga aca arantema, amaze kuntema agira ngo atemere igira kabiri kugira ngo niburi ngira ngo amarire, Imana ikirakinga nca ndakwepa nyagipanga kica kigwa aho mvuye, niko kuca ndagitora nanje ndamutemye aca agira ko apfa. Ishure ry'abarundi bose ni ishure ribategurira guca bugufi, guhariranira, gusubiza hamwe, iterambere hamwe no kuroranirwa. Tubandanye urugendo maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Ubu mubona yitwa Mpayimana Celestin, niwo ku mutumba wa Mugerama hariya muri komine Nyanzarake, akaba apfungiwe mw'ibohero i Makamba. Celestin rero ngo ni umudandaza w'ibondo. Murazi yuko ibondo riva mu bigazi. Ku batarizi, ibondo rikoreshwa mu gukora imyaniki canke ivyo bita abandi imyambiro. Nibaza yuko bivana n'akarere umuntu arimwo. Iwacu tuwita umwaniki, abandi bashobora kuba bawita umwambiro. Rero ngo Celestin yari umudandaza w'ibondo nk'uko naremejeje kubivuga, ariko kino gihe abarizwa mw'ibohero. Muti vyagenze gute? Reka avyivugire ingene vyagenze. Amaje hari icyo nashaka ko wamfasha, ukuvuga ko jiwe nsanzwe ndi umudandaza w'ibondo, ibondo rya mutobe uva mu bigazi. Rero nagiye ahantu ngura ibigazi, mbuze ibigazi ndabisituza, mpije kubisituza ndabitegura nyene kugeza aho uko ndabireka bitangura kuzanwa iryo bondo. Rero buri munsi baca baguma banyiba harashika igihe nca ndafata gahunda yo kuja kurarira. Ngiye kurarira niho uwo munsi mw'ijoro rya sasita haca haza umuntu aje kuryiba, aramanza aratora irya mbere aragenda kubera agatiro kari kanciyeko. Mwumvise ingene vyatanguye abantu b'Imana. Adandaza ibondo, yaguze ibigazi, ni ukuvuga ngo bugingo atanguye kurireka, abasuma baragiba, basubira baragiba, aca yigira inama yo kuja kurirarira. Ari kurarira agatiro kamugize mahwi, wa musuma araza aridahira, arigira, hanyuma waca aragaruka irya kabiri. Agarutse atanguye gutora irindi niho naca mpaguruka ndamubwira ati garukiriza aho nyene tuje imbere y'ubutungane kugira ngo badutunganirize. Ngiye kumufata, ico yakoze je sinamenya ko yari afise igipanga, aciye asokora nyagipanga aca arantema, amaze kuntema agira ngo atemere igira kabiri kugira ngo niburi ngira ngo amarire, Imana ikirakinga nca ndakwepa nyagipanga kica kigwa aho mvuye, niko kuca ndagitora nanje ndamutemye aca agira ko apfa. Rero mw'iryo joro nyene baciye banjanye ku bitaro, ncamara indwi mu bitaro ntazi n'iyo ndi, niho kuca ntoye ubwenge nca numva amakuru ko uyo muntu yapfuye, nca mbona
ncungerewe n'igipolisi, maze gutora mitende niho baca banjana kuri peje harya inyanzarake ko je mvuka imugerama, banjanye harya ndahamara indwi baca bamvanaho bandugana indi Makamba. N'ubu rero fungiwe ngaho i Makamba nyene kuri parike. Rero ivyanje ntako biriko biragenda kuko naragiye gusamba ku mu magistra, ngiye gusamba rero ukwezi gukwire kuzokwira ku munsi wa mbere, nta kintu na kimwe ndabona kiriko kiragenda. Rero nashaka ko mwomfasha kugira ngo ndabe ko nova aha hantu, kuko iyo bitagenda uko je nanje nari kuba napfuye kabisa. Ngenda kurungikire n'ifoto banshikanye kwa muganga urabe kandi uzoba ukoze. Iyi foto avuze kubw'umutekano w'urubuga ntitwashimye kwishirako, kuko ni foto imeze nabi cane, yuzuye amaraso, ameze nabi cane utomumenya. Tuyishyize ngaha ku rubuga rero ntivyoba vyiza, boca badufatira ibihano. Kuri WhatsApp turaza kuvyerekana. Murumva rero ko ico gihe yari asinziriye, uwo musuma yaja akadaha iryo bondo akaritwara, akagaruka irya kabiri, hanyuma Celestin nawe agaca agira ati aho waritwariye irigira kabiri ntaryo twara, ntegerezwa kugushengeza. Nuko urundi nawe ahitana igisu aba aramutemye. Agomba mugira ica kabiri arakwepa, igipanga gikorokera hasi, nawe aca aragifata aramutema. Wewe murumva yuko yaciye amurangiza, ariko nawe murumva yuko yari kiruruma. Aha rero bantu b'Imana, murumva yuko baciye bamutwara kwa muganga ari kiruruma, atagira n'ubwenge, kuko uravye iyo foto yari ameze nabi cane. Reka tubanze twibukanye ijambo ry'Imana ico rivuga. Rivuga ngo igisuma nta kindi kintu kikizana atari ukwica, ukurandura n'ugutikiza. Nukuvuga ngo umusuma ari inzaza iwawe, utamwitanze wewe arakwitanga kandi arakwica. Nk'iyo umweretse hoho kumumenye, urumva yuko ava ngaho akurangije kugira ngo ntuhave umuvuga. Ariko rero mu mategeko hariho ico bita legitime defense. Legitime defense ni ukwivuna. Ngerageje kuraba ukuntu Celestin yarageramiwe nabo basuma bamwiba ibondo, hanyuma agacaca kurarira ico gisuma ngo kize akagitesha, hanyuma kigaca kimutema. Kigiye kumutema ubwa kabiri, ca gipanga kigakorokera hasi, nawe agaca gitora, agaca akirangiza. Murumva yuko vy'ukuri Celestin yivunye, kuko iyo atabikora uko coco, aha ndavuga ico gisuma cari kugenda kimurangije. Murumva yuko ubwa mbere bwobwo cari cagerageje kumwica. Rero muri uku kwivuna, amategeko arabisigura neza yuko mu gihe wivunye umuntu agusanze iwawe, akagusanga mu nzi wawe, hanyuma ukamwicirayo, aho nta nkwirikizi n'imwe. Mu gihe bigaragaye neza ko wabikoze, ico gisuma cari cinjiye mu nzu canke kiriko kigerageza kugomba kukwica, nukuvuga ngo ucitanze nta nkwirikizi n'imwe, kuko utabikoze ivyo wewe arakwica. Mwibaze namwe, umusuma yamenye ari mu nzi wawe, voilà, ariko ariba, hanyuma uramutesheje, akugemye igipanga canke akugemye ishoka canke ikibezi. Igipanga ca mbere arakigutemye, ntucitse, arakigutemye, ntuheze, uriko uravirirana. None
wewe woca ugira iki? Ugira uti ntamurangije jewe arandangiza. Ico nico bita legitime defense. Igihe amategeko ashobora kugukurikirana ni nko mu gihe ico gisuma caguteye hanyuma ugikomye kigaca ciruka gihunga, ukacirukako hanyuma ukagikubita canke ukagitema kigaca gipfa. Mw'ico gihe urakurikiranwa n'amategeko. Kandi mu gihe ico gisuma caje atakigwanisho citwaje hanyuma ugaca ukirengerako ukacica, murumva yuko inguvu bukoresheje ziba ari inguvu nyinshi cane, ziba zidahuriranye nuko yaje. Iyi bayita legitime defense disproportionnée. Iyi nayo irahanwa n'amategeko. Kugira ngo mubitahure neza, ni nk'uko igihugu c'u Burundi cotegwa n'umugwi w'abantu 10. Abo bantu bahagira ivyo bononye. Dufate ko abo bantu 10 baba bafise inkoho, baraje barakoze ikibi, baciye bayongera ahantu mu mihana y'abantu. Leta y'u Burundi igaca ivuga iti aba bantu dutegerezwa kubatuza. Igaca ihitana indege, igahitana amamisire, igahitana amabombe, igaca icucagira uwo musozi wose kugira ngo ba bantu batera bapfireyo. Ariko murumva yuko n'abanyagihugu baca bahasiga ubuzima. Iyi rero niyo bita legitime defense disproportionnée. Murumva yuko izo nguvu leta ibikoresheje zitaba zingana n'izakoreshejwe. Ibi nivyo vyabaye hariya za Ntega n'Amarangara, aho haba ubwicanyi kanaka, hanyuma leta igacitana indege, igahitana ibigwanisho bikomakomeye, ikarengera mu banyagihugu igasasika. Ibi nivyo vyabaye 72 hateye akagwi k'abantu bagira ubwicanyi mu gice kimwe. Leta ikikuza ko igihugu cose ngo bariko barivuna. Ivyo nimwumva yuko vyari birengeye ubwenge. Okay, nariko nderekana ico bita legitime defense disproportionnée. Naho amategeko abakingira umuntu agize legitime defense canke umuntu aba yivunye, nukuvuga ngo muri uko kwivuna utegerezwa gukoresha inguvu zingana n'izo waguteye yaje afise. Uko niko amategeko avuga. Tugarutse ku kibazo ca Celestin, murumva yuko yatewe, hanyuma atewe aragirirwa nabi, aratemwa, hanyuma nawe aca arivuna. Ca gisuma gica kigira ko gipfa. Kubw'ivyo turasaba yuko Celestin yopfungurwa kuko nta caha kimwagira. Ico caha naco coba kimwagira bo kivuga. Amategeko akwirikijwe uko ari, Celestin yorekugwa agasubira ku bikorwa vyiwe. Abanyamategeko muriko muranyumviriza, mwodiskita canke mwovugana kuri yika, murumva yuko arika idasanzwe, ariko kandi Celestin ndumva neza yuko atacaha yakoze. Twese twishire mu kibanza ciwe. Mu gihe umusuma aguteye akakwinjirana mu nzu, ugiye kumubuza canke uvuze uti reka ndagufate, agasimba akagutera igipanga ca mbere, urushunzi rw'amaraso ngururiya we woca wifata gute muri uyo mwanya? Ndasubiye gusaba yuko ababijejwe botunganiriza, borekura Celestin akitahira. Bamugumijeyo naho bavuge ingingo Celestin yoba yararenze. Nuko muhezagirwe mwese, ntimwibagira kugira subscribe, no gufyonda kuri jeme, no gufyonda kuri kaka zogera. Ahasigaye reka twibandanize urugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze.